dusore tugiriye juste introduction gatoya. Abanyefeso igice cya 6:18 musengere muri mwemu ibihe vyose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Musengere muri mwemu ibihe vyose, ni kuvuga ngo igihe cyose. Iyi ni principe, sindi kumuza kurumwanya kubivuga. Amasengesho yo muri mwemu nayo ibihe vyose. Meme si tuko turavuga amasengesho y'uburyo butandukanye, ariko igihe cyose ntiwibagire gusengera muri mwemu. Ubundi ngene bimeze, cukoraniye hamwe n'abandi, niho kame mu gusengera muri mwemu ubwirizwa kubidoza ku buryo utaza kurengera abandi ku bintu ndashoboye gusobanura. Ariko nababwiye ko umuntu wese akijijwe abwiza kuvuga ururimi rw'ijuru, abwiza kuvuga indimi z'abamarayika, abwiza gusenga murimi rutamenyekana. Nta croissance spirituelle ishoboka without speaking in other tongues. Ntibikunda kushobora kugera ahantu umenagura imisozi, ubombarda ijuru usenga murimi Imana yahaye abantu cya gihe cyo ku ya Tour de Babel. Biragusaba kuduga ahandi hantu cyo avuze ngo pray at all times, on every occasion, in every season. Igihe cyose umunsi ntugatangure ngo uhere utasenze muri mwemu. Umunsi ntugatangure ngo uhere ibi mu vyimenyereze. Abo nateguye nk'abarongozi barabizi, narababwiye yuko igihe cyose uri wenyene imenyereze gusenga cyane muri mu cyamenyekana. Ndetse nyine singe gusenga mu Kirundi for what? Kuko usenga mu Kirundi mbari ko sengesha gutahura kwanje niko ijambo ry'Imana rimbwira. Ariko usenga muri mu cyamenyekana simba sengesha ugutahura kwanje, simba ndikunda koresha my understanding mu bijyanye no gusenga. Kuko iyo usengesha ubwenge bw'iwawe, usenga bivanye n'ukungene wumva, usenga bivanye n'ukungene uriko urabaho, usenga bivanye n'ukungene hari ibintu ico gihe bigukikuza cyane uri kuracamo. Iyo ubabaye usenga gute? Mana nk'izo umubabaro. Iyo wumva unaniwe usenga gute? Usenga ati Mana nyongera inkomezi. Ariko si igihe cyose usenga bivanye n'ibihe uriko uracamo cyane ufatiye ku buzima uriko urabamwo. Igihe cyose bikugira ikimazi. Paul avuga ngo nezererwa amaruswa yanjye. Ubundi mu maruswa abwiza gusenga akababara, mugabo akora l'inverse. Mu gisingo cyo kubabara aranezerwa. Kubera iki anezerwa? Nuko igihe cyose yaba ababaye, Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndashimira umwami Imana yamaye gusenga burimi rutamenyekana kurusha mwebwe mwese. Abikono ba 14:18. Paul avuga ko arusha abantu bose gusenga muri rutamenyekana. Mugase avuga ati iyo ndikomwe n'abantu nzosengeshe n'ivyo mwemu yanje, ariko nongere sengeshe n'ubwenge bwanje, kuko nivyo bigira ikimaze abantu. Ariko uri wenyene sengera muri mwemu. Iyo usengera muri mwemu ntumenye ivyo uvuga, ariko ni mwemu Imana aba ariko aragusengera. Reka ndabihirishurwa benshi batari bazi. Ndabizi umurongo mwese murawuzi, mugari ikintu mudatahura. Genda mu Baroma 8:28. Kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabi. Twese ugarukira ngaho, mugabo abantu bazi neza yuko amasengesho atuma vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza ari amasengesho mwemu yera aba yasenze. Isi abantu benshi naco bazi kugira vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza nuko mwemu yera aba yasenze. Mwemu yera asenga gute? Somera ku murongo 26. Ucumva neza na 27. Ucumva neza iyo mwemu Imana asengera abera ingene asenga. Bavuga gute? Likewise the Spirit also helps us our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. Ituzi ngene bikwiriye uko dusenga, ituzi ngene twosenga. Asango but the Spirit himself makes intercession. Aya masengesho navuze prière d'intercession. Namasengesho udasengera wewe. Iyo umuntu ari karenteseda asengera uyundi, aza mu gisingo cy'uwundi. Ndasenga Imana izoduhe uyu mutima wo gusenga amasengesho kwingingira abandi. Imana igutereka mu kibazo cy'uwo muntu, ukumva umutwaro we n'uburemere bwiwe. Iyo umusenga ikirisho mu Imana akora, mu Imana aratwiremeka. Ingene tuba tumeze, ingene tuba tumerewe, nivyo agaragaza imbere y'Imana. Iyo dusengera, ijambo ry'Imana rivuga ngo with groanings which cannot be uttered. Groanings atunihira iminiho itovugwa. Andi yindi verse ivuga ngo atunihira iminiho umwana w'umuntu adashobora gutahura. Mwemu yera iyo dusengera bituma byose bikoraniza hamwe kutuzana ivyiza. Kurisa ngo kuba kundi Imana byose ifataniza hamwe. Kugira ngo bifatanize hamwe nuko mwemu yera aba yasenze. Ikucumve neza, hari amasengesho atuma byose bikoranira hamwe kukuzanira ivyiza. Nutayasenga bizoba amajambo uvuga, mugabo ntibizoba ubuzima uzobamo. Muriko muranyumva?
Imana iyo dusengera amasengesho twaza ku mwanya kuyavuga aya masengesho itipe y'amasengesho mwemera akoresha na masengesho ku rugezo rwo hejuru ahana mwemera ntavuga mu ndimi ariko dusengera twe dusenga muri bitamenyekana turavuga amabanga ariko tutazi ariko mwemera Imana icyakora turagera ahantu twamaze genda mu Balewi 16 dusome umurongo wa 10 gushika kuri 13 ikintu nateguye kubigisha ariko ntacu yari mwemera Imana bishatse okay hano uhere ku murongo wa mbere isa Peter 16 hari kibazo cyari cyabaye abahungu b'umuherezi mukuru witwa Aroni bari bapfuye bishwe niki nuko binjiye ahera baza gucanirayo umuriro utari wo bavuga ngo bakoreshe canke bacanye the wrong fire kuri verse ya mbere aba bahungu bagiye bakora ivyo batateza gukora kandi barihenda babikora nabi maze umvize neza imbere ko tadusoma ivyo Imana birafise protocol ivyo Imana birafise urutonde nishikicuma uyu munsi isezerano rishasha biratugora gutahura ivyo impwemu ingene bikora kubera yuko ari ibintu vyinshi Imana idukorera tutazi mugabo biri mu ijambo ry'Imana par exemple aba baragiye ahera baja gucana umuriro utari wo barapfa n'uyu munsi misezerano rishasha hari abantu binjira ahera bagacana umuriro utari wo bo ntibapfa ngo bave mu mubiri mugabo hari ikintu gipfa mu buryo bw'impwemu Imana icyatanga uburyo bwo kungene hanyuma kuko ivyo Imana umvise utabizi bibaze utabitahura egera babitahura mugabo ntibikogwa n'importe comment birafise urutonde muri ko muranyumva Église charismatique muri kino gihe cyangwa les églises évangéliques au fait kubera juste umwidegemvye ariko nawe nyene urenze n'ama église évangélique uyu munsi akomeye si menshi par rapport y'ama église traditionnelle structure yabo iri intact zirakome kandi babandanya bagira influence parce que hari ivyo bubahiriza ariko twebwe uwo mengo muhemu twahawe yaci atwibagiza yuko hariho urutonde rw'ivyijuru ari navyo bituma hari ahantu tutarenga ariko ndifuza ko ivyo tubimenya kugira ngo naho hantu tuharenge tugeraho turengera ama église traditionnelle birashoboka cyane umvirize ishengero rya Kristo rya mbere mu mwanya muto ya influence ryagize nta ntamwe vyigeze biba ku buryo abantu bose barajugumiye amatanguro y'ibindi bintu byose arajugumira nibikibitondera nicyo shaka kubabwira iki gihe Imana irabwira Mose atubwira abantu kugira ntihongere gusura kuba impfu nkuko hapfuye abahungu babiri ba Aroni umuherezi azosabe mu bantu impene zibiri hanyuma aca akora ubufindo mwene majambo kwari gutora imwe ize kuba iyanje ize kurepresenta uwo muherezi n'umuryango wiwe kuko Imana ashaka gupreserva ubuzima bw'umuherezi nabiyo murabizi ko mwese muri abaherezi Imana ivuga ngo iyo yindi mpene yindi yo baze bayature ko ivyaha mugabo baca bayireka igende mu bugaragwa ariko iyo yindi yabaye yanje abariyo muzoza na mwosereze ko ikimazanye abari umutaga ko ikimazi hanyuma muze gushika ahera ariko ari ikintu kimwe Imana babwiye nico ufite umunsi ako twitondera kandi benshi batazi ariko ni ikintu gikomeye cyane genda kuri 13 kuri 13 turashaka gusubira mu kirundi iyo mibavu ayishira uwo muriro aho nyene imbere yanje iyo mibavu ayishire ko umuriro aho nyene imbere yanje kugira ngo umwotsi w'iyo mibavu wa mutemere wo guhongerako uri hejuru kugira ngo ntapfe murabe kino kintu Imana mubwira ngo amaze kosereza iyo mpere y'Imana iza kurepresenta umuherezi n'umuryango wiwe Imana simubwira ngo acafata iyo bari kuvuga ngo imibavu ni bintu vyamota hari ivyo bakura mu mababi y'ibigazi bakabisya hanyuma bavyanikiye iyo babishize ku muriro hacaba degaje umwotsi mwinshi hari ibintu ushira mu muriro bigaca bituma haza fime ufite muri make nk'ivyo ariko kubera ko Imana avuga ngo abizane imbere yanje ahera abariho abishira uwo mubavu awushire kuri wa muriro kugira ngo bize gukreya umwotsi uza gufuka ubwa mbere na mbere the mercy seat ni kuvuga ngo ahera hariho ahantu haba hariho kantu bakora kameze nk'akabuwate mugabo kari hejuru ariko hejuru hakaba gafise amahembe ane ku mpande zine byasiga ubutumwa bwiza buzoja ku mpande zine n'icubaro c'Imana kizoja ku mpande zine ariko mugabo kandi haba hariho n'abakerubi babiri bahanya amababa bavuze ngo uwo mubavu uce ukreya igicu cyangwa uce ukreya umwotsi uza gufuka the mercy seat ni kuvuga ngo cyagisinga ntahe yasandugu nosoroma ivyo ariko kandi bifuke n'umuherezi ngo ataruko azopfa ko ndabwishaka kubabwira igihe cyose ubwiza bw'Imana buje ata presence y'Imana yatanguye abantu barapfa murazi igituma dusenga umuntu akaza afise ivyaha tugahamagara Imana kandi Imana ikamanuka ariko ntapfe ufate nuko presence y'Imana ni urya mubavu ni rya myotsi iyi myotsi igeranywa n'amashimo ufate iyo presence y'Imana yaje turafuka
ubwiza bw'Imana misosi igihe bwamanuka ikintu cyose kitejejwe ikintu cyose Imana temeye ikintu cyose kitashingwa intaye n'Imana ico kintu nticahava caca kihagwa n'abahungu baragiye hanyuma bakora ibitari gukogwa maze akukanya haba urufu Aroni abura abahungu babiri ushobora kumaza none presence y'Imana na gloire y'Imana bitandukanye he gloire y'Imana munyumvise neza n'ubushobozi bw'Imana ni nature y'Imana presence y'Imana ni Imana iza kubana nawe ariko ivyo byose biragendana mugabo iyo ubwiza bw'Imana buje ubushobozi bw'Imana bukaza buza bufise ukwera iyo buhuye n'ikintu kitera ico kintu kiza gihava ico kintu kiza gikugwaho nico gituma dusomye Zaburi ya 22 ku murongo wa 3 batubwira ngo ni Imana ivyagira mu mashimo y'abana iyo turiko turashima Imana tuba turiko turakrea ca gicu wa mwotsi watumwa na ya mibavu Imana ategeka ko bazana kugira ngo iheze ifuke umuherezi hama arindwe bene umuryango wiwe muriko munavyumva urazi ko kenshi Mose arakuda kubwira Imana Mana nuze tujane Imana mubwira hamwe noza nkagendera muri mwebwe nobamara niko Imana babwiye ukwera kwanje kuje hagati muri mwebwe kugasanga ukutera kwanye nta numwe yohava mwese mwohagwa mbwa Imana igacabwira ati murazi kugira nzogendane namwe zoza mu nkingi y'igicu nzoba ndiko ndabarongora ngabo ntumbwire ngo nze kuko nje gloire yanje ije presence yanje dahari murapfa uyu munsi gituma tudapfa nuko deja presence y'Imana iri muri twebwe somera Zaburi ya 24 ku murongo w'icenda n'umurongo w'icumi cyangwa hera ku murongo w'indwi nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugize ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike vuga ngo umwami w'ubwiza ashike uni Dawidi ariko abivuga nk'umuvugishwa nimwigire birebire mwabirimba mwe segenya inzugi zanyu umwami w'ubwiza yinjire iki kintu Dawidi ariko aravuga nico cyabaye umunsi twizera umwami Yesu uyu mwami w'ubwiza the king of glory yarinjiye ubundi munazi Imana siyo duhamagara kugira ngo ize ubundi Imana iri muri twebwe mwe tuvuga Imana garagara Imana nuze sukuyihamagara kubera ko idahari ofete batiko turavuga Imana kubera yuko uhari rero manifesta gloire yawe uri presence yawe irahari uri muri twebwe mugabo hari kintu dukeneye garagaza ubwiza bwawe kugaragaza ubwiza bw'Imana biragutse cyane ubwiza bw'Imana ni variete Imana ifise ni gituma Imana iba hejuru y'ivyitwa Imana ni gituma Imana iba Imana iyo tuvuze gloire y'Imana muri bukungene Yesu yabwiye Maria na Marita yabwiye ngo muraza kubona ubwiza bw'Imana Yesu ariko aravuga kwari kuzuka kwa Lazaro bivuga ngo ubwiza bw'Imana ni bitangaza ubwiza bw'Imana ni guhinduka Imana ashobora kuba iri presence irashobora kuba ihari mugani kibuze k'ibintu byononekana igitari kiragaragaza gloire yayo biratubwira ngo Yesu arababwira ngo tambukira mu bwato tugende nawe nyene abwinjiramo biritubwira ngo acagenda inyuma mu bwato araryama ngo hanyuma umuyaga uraza mu kiyaga ari mwinshi urabahuhutisha ku buryo bagize ubwoba bose bakabona atanumwe aza kuhava barafata ibintu bari bafise bari batwaye bimwe barabita baravuze indati turapfuye bavuga ngo barapfuye kandi bari kumwe na Yesu bavuga ngo turashize Yesu ari kumwe nabo Yesu kuba yari mu bwato iyo ni presence y'Imana mu buzima bw'ishengero ariko mugabo suko Yesu ari present mu ishengero bisigura ko ubwiza bwiwe nabwo nyine baburiko buragaragara nisituma kugira ngo tudeclenche ubwiza bwiwe hari ico dusabwa gukora turasabwa aya masengesho ngiye kubabwira yitwa amasengesho yo gushima no gutazira narabwiye amasengesho kwizera nabwiye amasengesho ya dedication y'ukwiha Imana o ya consecration nabwiye kandi n'amasengesho ya intercession amasengesho kwingingira abandi tipe ya kane y'amasengesho Paul avuga musengere muri mwe ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga ubundi buryo bundi bwo gusenga n'amasengesho yo gushima no gutazira amasengesho yo gushima no gutazira kuko ayo niyaza gutuma tuba kuve Imana igaciyeza ikagaragaza gloire yayo nihagire ico tuba murazi impamvu bariko baragira sainte scène Paul aravuga neza ngo bamwe muri mwebwe bapfuye hatageze donc impfu ziri premature abandi muri mwebwe baragwaragurika ofete zari bimenyetso by'impfu kuko ubundi ntitwabwiza kugwara ubundi ntitwabwiza gukena ubundi ntitwabwiza gupfa ataragera ariko kubera iki bapfuye kandi mu isezerano rishasha kubera yuko munyumvirize neza iki nico kiza gusigura urufu rwa Ananiya na Safira presence yayo yari ihari muri Petero mugabo baraza ariko Petero icyo atakoze
yatanze amashimwe bica bituma munyumvirize neza igihe ubwiza bw'Imana bwamanuka busanga ari ukutera kandi abantu bazi gufekinga imbere y'Imana. Petero amubwira ati ntubeshe umuntu ariko ubeshe muhemuye. Ubundi iyo haza kuba ariyo ino couverture y'amashimwe Ananiya na Safira bari gufuma babarigo ntibari gupfa, kubera ko ari imfu ziri premature, kubera ko ari ingwara zidasobanutse mu bana b'Imana. Hari ikintu kiba kibuze. Urashobora kugwara uri muri presence y'Imana. Baravuze ngo turapfuye ibintu harabitanze. Yesu yari mu bwato. Bagiye gukira gute? Bagiye gukira ari uko bagize iki bamuvyuye. Niki kivyura Imana n'amashimwe yacu. Zaburi 100 ku murongo wa 4 Psalm 124 havuga gute? Ni itegeko Imana atanze. It's an order. Ni itegeko. Listen. Ushobora kubona gloire y'Imana utaramenya gusenga amasengesho yo gushima no gutazira. Nabwiye nivyo bitwinjiza avuga ngo enter into his gate. Mwinjire mu birimba vyiwe with thanksgiving. N'amashimwe into his courts. Mu birimba vyiwe niki? N'amashimwe. Soma mu Kirundi. Thanksgiving and praise. Vyose mu Kirundi mengo ni bimwe mugabo si bimwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Mugira iki? Mushima. Twinjira mu birimba vyiwe dushima. Igihe cyose ukeneye kwinjira mu birimba vye nabwiye ikizo kitwinjiza ahera n'amashimwe. Listen, même si ufise ibitari ko biragenda nkuko washaka, amashimwe yamari hejuru y'ivyo usaba Imana. Kuko listen, iyo presence yayo ihari, gloire yayo ikamanuka, ubwiza bwayo bukamanuka, nukeneye kwindura bwira Imana ngo Mana ndakeneye iki, ndakeneye kiriya. Imana iramenya ico ukeneye. Hamwe twasoma mu Barewi iga Messi ubundi mu Giheburayo isobanura ubuntu bw'Imana n'ivyo Imana heza ikagukorera atari ko warinze kuyisaba. Muriko muranyumva? Twinjira mu birimba vyiwe niki? N'amashimwe. Tukinjira no mu nyubaka ziwe mu muhimbaza. Tumuhimbaza. Mu Congereza bakoresheje praise. Amen. Hari ikintu kibashaka kubabwira. Mwari muzi ko gushima Imana ari kigwanisho c'imwemo. Hari igitabo nigeze gusoma n'umumama yarakijijwe cyane. Cyo gitabo yacise ngo la puissance de la louange. Uyo mumama yaba muri Etats-Unis. Hama umukobwa wiwe w'imfura yatamba muri boîte yambaye ubusa. Mwishengero baramuhagarika. Ati no, woza gukora Imana gute umwana wawe atamba ari gusa muri boîte. Kameme so niki ndashobora gutorera. Umumama aba ahantu atunye umutima ababaye. Umunsi umwe ariko arasenga. Arabaza Imana, kubera iki abandi yo ndabasengera ubishura mugabo je w'ivyi wanje umengo ntavyo uri kurabona. Ubusigenda gatwengo muri societe. Shise kubera umukobwa wanje atamba muri boîte ari gusa. Mana narakumenye. Uravuze ngo uruvyaro rwacu ruzogukorera. Uruvyaro rwacu ruzokuba Mana. Kure kutanshikana ko iryo sezerano. Mwemera aramungura amubwira ngo igituma umwana wawe atarahinduka ni kubera yuko utaramenya ubushobozi bwo gushima. Arabaza Imana gute? Imana shamubwira tumviriza uzovyuke mwijoro hajya atamba ari gusa. Gende umurabe ngena atamba. Ngende muri boîte kuraba umwana wanje ariko atamba ari gusa. Avuga no, that's nonsense. Ivyo nivyumvikana. Mwemera amubwira ati bikore. Ataragenda agiye muravumba nyene ikintu cashize kiba yatanguye kurira ariko abona umwana wiwe ingene ariko aratamba ari gusa. Abantu bose baza urabamukorako uravyumva urambwira amajambo ibiki arababara. Mwemera shamubwira ati wabibonye rira uheze ni waheza carakubwira ikindi kintu ukora. Ararira araheza ahejeje ashamubwira ati rero genda umwegere hajya ariko atambira kuri rya poto ariko genda umwegere. Ati hanyuma hama ucuma amashimwe kuri ivyo bintu byose ariko arakora. Ichikiri mu macumva mumva ntivyari vyoroshe mugabo baragenda ati Mana amushikiriye none bati mama uri nga uri nawe ari nga gusa arira ngataga ati Mana ndagushime kubwo umukobwa wanje wampaye ndagushima ko mu bandi bose ari uyu ariko arakora ibi ariko arakora nga ndagushima ko mu bandi bavyeyi hari jewe wemeye ko umukobwa wanje muri ko muvyo kintu aze gutamba ari gusa nga uko yabivuga yari karakira uko atera abivuga umwana we aza kumviriza yumva mama we ariko arashima Imana kubwiwe. Iyo turiko turashima Imana haraho tuva tukaja atangura kugera ahantu kuko yari yamaze kwinjira mu kirimba c'Imana. Abantu ahageze atatangura gushima inyuma gushima ico ari atatangura gushima isagiye kuba. Aravuga ati uyu nyene ni ugiye gukoresha mu rungano rwiwe, uyu nyene ni ugiye guhindura, uyu nyene ni ugiye gukorera ibidasanzwe. Wa mwana amwumvise acahagarika gutamba. Warika mukoreza ati kuhagaritse yaransa ariko rumva amajambo mwe warika aravuga. Ahejeje muhemera amubwira ati vuga amen usohoka hanze. Aravuga amen wa mama cyasohoka. Wa mukobwa cyaragenda arambara acamusanga hanze. Ashitse hanze amusanga mwe warika ararira mu muduga acarinjira aramufata. Arambwira ati mama pardon. Guhera uyu munsi sinzofa subire kugaruka ngaha.
haramaze mwana kubera iki ufashe iyo ngingo nene narabikubije kera ariko uyu munsi hahindutse iki kavuga ati mama numvise uburemere bw'amajambo wari kuravuga numvise ukungene utari kurambrama numvise ukungene washimye Imana ku bintu bibi ndiko ndakora kavuga ati mama uyu munsi ndakurahiye sinzosubirayo ejo ubukera unjane kwa pastori wawe nature niyane hanyuma naze nkorera Imana uyu munsi n'umuvuga butumwa akomeye yatamba muri boîte ari gusa la puissance de la louange igihe cyose utari kuri dodombera Imana kuvyo uri kurabamwo ahubwo nyamuna ukinjira mu birimba vyiwe with thanksgiving ushima Imana ukinjira mu nyubako zayo n'amatashirano ndakugarantisha yuko ico gihe ubwiza bw'Imana buriyerekana. Uriko muranyumva gushima Imana ni igigwanishwa gikomeye. Praising God is a weapon. Iyo bariko baravuga ngo bamuneshesheje amaraso n'ijambo ryo gushinga intaye kwabo, iri jambo ryo gushinga intaye kwabo no gushima biranesha Satani, kuko Satani ni gute yafeblisa abana b'Imana nuko ugera ahantu kumva wacitse intege kubera juste ivyo uri kurabona, ariko iyo ukuye amaso kuri ivyo uri kurabona ukayashira ku Mana. Namwe twinabwira abantu ikibazo si bibazo ucamo, ikibazo n'ukungene ubibamwo ivyo bibazo. Ari ntemoyanyaje nigeze kumva, yari umupapa ariko amugaye amaboko we yari yadadaraye yashobora kuyaduza, hama muri louange bariko barashima Imana ubwiza bw'Imana buramanuka, hanyuma yinjira muri muhemu ufite iri muri muhemu hari ukuntu wumva bitandukanye n'ubwene abandi bumva. Hama wari kararongora haravuga ngo muri Zaburi biranditse ngo mumutarikire amaboko mani baramuzamura amaboko yanyu, abivuze wa wundi higeze yibuka yuko amaboko yiwe ataduga, mugayumva ngo ivyaremwe vyose mutarikire amaboko, ashishengera tarikira amaboko umwami Imana ari hano kugira ngo atugire neza. Yumva iryo jambo mutarikira amaboko ataratarika amaboko, ayataritse higera yiranda konte yuko amaboko yiwe ari hejuru. Barashima Imana mu nyuma sini umuntu acamubwira ati usigaye ushobora gutarika amaboko, nawe uravye asanga amaboko yiwe ari hejuru. Igitangaza cyabaye. Amen. Amasengesho yo gushima Imana no gutazira Imana very important. Nimbara amasengesho Satani atinya n'amasengesho gushima Imana. Nigiki cyatumye Paulo na Sila ubwiza bw'Imana bumanuka aho bari amatango y'inzu barimo akanyiganyiga, imiryango kiyugurura, iminyororo apana yo kuri bo gusa niyo kuzina imbohe igatibukira hasi. Gutazira Imana gusa, gutazira Imana kwapfutaguye iminyororo, kuguruye imiryango yari yugaye, birafisho bisigura mu buzima bwacu. Gusenga amasengesho gutazira Imana no gushima Imana bizokubohora kuri biga bintu bikuboshe. 2 ivyari vyugaye bizokuguruka. 3 n'abandi bagukikuje kubwo gushima Imana kwawe nabo nyene bazohinduka ngivye ibintu biba. Uburyo bwa gatanu bwo gusenga n'amasengesho y'ubumwe, ico twita prayer of agreement, amasengesho yo guhuza umutima n'inama. Hari amasengesho adeclenche imisi yose réveil. Muzi impamvu Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu bakorani juste gukorana gusa, atakindi kibakoranje atari izina ryanje nzoba ndi hagati yaho, kandi ico bazosaba data cyose azokibakorera. Niko ko aya masengesho yo guhuza umutima n'inama n'amasengesho misi yose yamagira impact, yamagira ububasha mu buzima bw'abera. Tugende Itanguriro 11 ku murongo 6. Ndiko ndavuga uburyo butandukanye bw'amasengesho abera mubwizwa kumenya, kandi ugusenga kumwe kose kurafise ico gukora ukundi kudakora. And the Lord said, Imana avuga, indeed the people are one. Imana avuga ikiri cyagihe bavuga twiyubakire umunara muremure ushikira Imana, hama kandi kwirondere amazina ya rurangirano, bahuza umutima. Juste muvirize gatoya, Imana ibitegereje ingene bari umwe, ana masengesho mubwiza kuba umwe. Biba ngo muyani majambo muvuze ngo mugwa musengere ikintu ntavye kuzana ivyi wawe. Hari abantu batoba amasengesho canke protocol y'amasengesho agacaba akajagari. Imana ntiza mu kajagari, kivuga ngo amasengesho yacu n'induru mu matwi yanje igacigenda handi. Listen, igihe Yesu ababwira ngo nimugende murindire isezerano i Yerusalemu, imisi 10 bamaze, nta wari karasengera famiye yiwe, nta wari ko arasengera abana biwe, nta wari karasengera business yo kuroba, nta wari karasengera ndaza amatongo bamutwaye. Birivuga ngo bari bahuje umutima nina, isengesho ryari rimwe. Nageze kwabwira umunsi umwe umutama aho muri Kongo yari afise igikorane, ahamagara abantu ati nibande bashaka gusenga icyo gikorane, baze tugire veye yo gutegura icyo gikorane basenga. Hama barasenga, wa mutama aravyuka, ari mutama akuze, yumva ingene bariko barasenga,
akumva umwe ariko asenga mu ndimi, akumva undi ariko araririmba, akumva undi ariko arashima Imana, akumva undi urumva ariko umva nyene arasengera umugore yasize muhira agwaye, undi ariko arasengera uruvyaro rwiwe. Wamutamatsa araza tumize naho muri ko murasenga, Imana irikira bumva bose baratangara kubera Imana iteka yatumva. Arabwira atumviriza uko siko mubwiza gusenga ngo ndabigisha nyene musenga. Bose baca barahora. Atumviriza kuva uyu mwanya gushika buce igikorane nejo mubwira Imana gutya, nta majambo menshi mubwira Imana gutya, baba mukutano wa kesho nijo nkeneye, mana mu Kirundi igikorane cejo, nta kindi. Mwavyumvise ntagire usura kuririmba, uvuga niyo yumvire gusa igikorane cejo. Baca batangura baba wa mbinguni mukutano wa kesho, bose mukutano wa kesho, mukutano wa kesho, mukutano wa kesho, gushika mu gatondo bavuga iryo jambo rimwe gusa, mukutano wa kesho. Hewe mukutano wa kesho wabaye mukutano wa kesho, harabaye ivyo bintu kuko ofet bahujije umutima n'inama. Nta kuvuga ngo tugomba ngo dusengere iki kintu tutangura gusengera ivy'iwawe ngo hari cyo ngocene ngo hari cyo cendongorwa. Ivyo uze kubikora hanyuma uyu mwanya tugomba gukora aya masengesho guhuza umutima n'inama, the prayer of agreement. Nta vy'iwawe nta vy'iwanje. Okay, tugomba dusengere igikorane nigikorane, ikitari gikorane ntacyo dusengera. Nukuba presi njye namaze nabwira abantu ntagira asura umuntu ashaka kuza kumbwira ngo mukozi w'Imana musengere, ndagusengera iki? Numutwaro wo mwibanga. Nimba ari umutwaro wo mwibanga ntawo nzopfa nsengeye. Umutwaro wo mwibanga bisiguriye urufatesha nawe biragutera isoni kubivuga. None je Imana ngo mana wa mutwaro wo mwibanga ivyo nibiki? N'Imana avuga ivyo mukeneye mubimenyesha Imana. To ugikeneye naho yobikizi hari protocol y'ukubwirizwa ubwira iki kukivuga ukayimenyesha. Ngo umutwaro wo mwibanga nta mutwaro wo mwibanga. Muriko muranyuva mbabwira ikintu kimwe. Umunsi umwe hari umukozi w'Imana yigeze kurongoka guhamagara abantu ababwira ikibazo bafite ati hariho abantu bari ngaha kandi baraba mama donc n'abakobwa. Aravuga bijya bintu nyene vyabo nyene bavyumva ati uwo muntu naze. Bamwe baratinya tamwe no genda, abantu bose bacamenya ko fiziki kibazo. Abarindutse baraza. Urazi iyo umutwaro utarakugera ahantu n'abantu babimenye ko uwo mutwaro ufise ntuburagera kenshi kwishuga. Yarapfuye arakeneye umugabo ngo nuwo mwibanga. Bavuze ati ni bande bakeneye abagabo za mu bambere. Bikigutera isoni ushaka ngo Imana ikora muri ubwo buryo. Bontwenga bava banyiyumvira. Reba babwira ikintu kimwe, umunsi Imana yabigukoreye niwe bizonezera. Sinimo muriko muranyumva. Umunsi umwe nagize apere mpamagara abantu barenze 35 batararongora, abandi batararongora. Harabatinye kuza donc ntibabone ko nyene urumva afisiga myaka. Wumva nuko no genda amashansa azobagabanutse. Abaje uyu munsi asigaye bakeya batara. Yes. Listen, gatoye. Okay, simvuze ngo vyose vyabimenywe n'abantu bose. Ariko nije namatko ndababwira senga Imana ibahe abantu bari spirituel. Senga Imana ibahe abantu bazima. Wa muntu uzovuga ati umviriza ndashaka ko dukorana amasengesho guhuza umutima n'inama. Jewe meze gutya, jewe mbayeho gutya, jewe ndababaye. Urashobora kumfasha gusengera kino kintu mufatana amaboko muhuza umutima n'inama. Ayo masengesho n'amasengesho Imana yumva cyane. Raba kiya kintu indeed Imana avuga ati nukuri aba bantu babaye umuntu umwe. The people are one and they all have one language and this is what they begin to do. Ngibi byo batanguye gukora. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Urabona babaye umuntu umwe kandi batanguye gukora uyu mwanya. Ikintu cyose baza guproposa, ikintu cyose baza kwifuza, ikintu cyose baza kugira umutwaro, Imana yavuze ngo nothing, nta kintu na kimwe kizoba hagarara imbere. Imana yavuze ngo nta na kintu na kimwe nayo nyene yari yivuze. Nazewe nyene ubwanze bahutse umutima n'inama sinza kubahagarara imbere icyo bagomba baragisikako. Muca mubona impamvu amakanguro yabaye mu bihugu. Muca mubona impamvu abantu bagenderewe n'Imana baba bafise umutima umwe. Nama nibuka twempakta musaga muribuka amasengesho y'imisi 21 twakoze tubwira Imana ibintu muribuka lise twagize. Uyu munsi twavuga ati uyu munsi ni abamaraya gusa bo muri musaga. Uyu munsi n'abanywara umogi. Uyu munsi dusengera ibi duhujije umutima n'inama. Twabonye ivyo tutigeze kubona. Ndagomba ko tugaruka muri uwo mutima n'ubu munsi duhujije umutima n'inama. Uvisa utavuga ivya uzora umwanya kubivuga uri wenyene. Munga tuvuze gutuma dukora amasengesho guhuza umutima n'inama n'amasengesho yuko twe dushira hamwe umutima. Ivyo byose bikaba hamwe. Urabona ko yakintu ngo people now are one. Bari benshi mugabo umutima wabatumye baba nk'umuntu umwe.
ikizu cyagiye gutuma mpwemu yera aza. Mpwemu yera aze ku munsi ugira 10 atari kubera yuko batari basenga Imana ivyumve. Kubera ko ku munsi w'10 no bari bapavenye gushika aha hantu aho Yohana yumva neza Petero, babahungu ba Zebede bari bamaze urumva kureka ivy'ivyubahiro, murazi ko bazana nyina ngo abasabire kuzosegonda Yesu ku ngoma yiwiwe. Donc bari bafite utuntu dutandukanye, baradiveje ku tuntu dutandukanye. Mugabo aya masengesho batanguye kuyagira bagiye guheza ari umuntu umwe, bose bavuga ikintu kimwe gusa: Mana dushaka mpwemu yera, Mana dushaka isezerano ryitwa mpwemu yera, Mana dushaka mpwemu yera, Mana dushaka mpwemu yera. Reka vuge yindi type yindi, peut-être yindi niyo nzoca ndangizako, yindi type y'amasengesho n'amasengesho yo muri mpwemu, mugabo arimo ibintu byinshi arengomba tuyinjiremo, kuko gusa gusengera muri mpwemu si kuvuga muri mutamenyekana, harimo n'ibindi bintu bindi biri ndani. Abanyefeso igice ca 5 dusome dore ku murongo wa 18 tukane kuri 20. Kandi ntimukaburegwe vino irimo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu. Umviriza, bavuze ngo speak to one another in psalms, hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Iyo turiko turasengera muri mpwemu, hari gihe munyumvirize neza, intambuko ya mbere ofite na etape. Intambuko ya mbere tudugira ku mazaburi. Just yavuze amazaburi twumva amashimwe. Burya amazaburi yose dusoma zari indirimbo. Nigeze kumva ko hari umutamakazi kera kugesha abamissionnaire yarazi zijya ndirimbo kuziririmba zo mu mazaburi kugeza zisasa nkam zijya n'indirimbo, nubwo tuzikoresha mu majambo undi zari indirimbo. Donc uwo mutamakazi yarazi kuziririmba izo ndirimbo. Okay, iyo turiko turavuga amazaburi havuze ngo speak to one another, ariko ubundi version nyene original ivuga ngo mwivugeko, speak to yourself, mwivugeko amazaburi. Ubundi kugira ngo aya masengesho muri mpwemu yakore neza, ngi protocol icambere urivuga ko amazaburi. Kwivuga ko zaburi ni kuvuga iki? Ugufata zaburi ukayipersonaliza, ukayigira gwawe. Ufate zaburi yari yose ushaka, ariko nimba bariko bavuga Abisirayeli, abantu hari Abisirayeli ukahashira wewe. Hari zaburi umuntu wese azi, Psalm 23. Okay, bose bacavyo, ariko Jesse yo shaka kuvuga, shaka mvuge Psalm ya 84 juste gatoya. Ico shaka kubereka ni zaburi ituvugako: Uhoraho nyene ingabo, erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Ubugingo bwanje buri n'umuvuro, mbere budendewe no kwifuza inyubakwa z'Uhoraho. Ingegato ubugingo bwanje buri n'umuvuro, mbere budendewe no kwifuza inyubakwa z'Uhoraho. Donc afise umubabaro kubera ko yifuza iki? Inyubakwa z'Uhoraho. Apana kubera ko yifuza akazi, apana ko yifuza visa y'umwana wiwe canke y'umuryango, kubera ko yifuza inyubakwa z'Uhoraho. Arababaye kuko yarigeze kugira Imana, hama ntari karayumva. Rero afise umuvuro kuko arashaka Imana, arazi umunezero kuba mu Mana. Iyumvire rero uri kurasenga ati Imana, umutima wanje wuzuye umuvuro. Hari gihe nibuka ibihe nabanyemwo nawe, ariko uyu munsi ntareko ndumva. Donc iyo kuravuga ayo mazaburi uyivuga ko uyapersonaliza kuri wewe, komeza umvirize munsi gatoya ushikane kuri 6. Umutima wanje n'umubiri wanje bivugiriza impundu Imana nzima. Ako kandi ko bati umutima wanje urakuvugiriza impundu wewe Mana nzima, ugatuvuza iyo nduru nyene. Mabwire ikintu kimwe, ubundi gusenga sukwigirisha, gusenga n'ubuzima. Kandi biratubwira ngo ntimukazimye mpwemu yera, kubera ko iyo ushatse urutonde rwinshi mu bijanye n'ivy'Imana hari ivyuhusha. Haravuze ngo ndavugiriza impundu, aho nyine basima ndakuvugiriza impundu, ugaca uyivuza. That's praying in the spirit. Bana gusa kubivuga gusa ngo ndakuvugiriza impundu, nimvuza kuvugiriza impundu kubera ko wabivuze gusa amajambo, kubera ko utabikoze. Ndakuvugiriza amajambo, nturabe ngo abana nta mashi bariko barakora. Wewe nibivuze wumva uri kurivuga ko zaburi yo kuvugiriza amashi uyavuza. Nimbara kuvuza induru tuyivuza. Darantreta kuvugiriza induru Imana uri kurasenga bikwega impwemu y'Imana kuri wewe. Mbabwira ikintu kimwe, nigiye nashaka kubikora ariko ari ahantu ngera mpwemu akantegeka kubikora. Apana induru, reka mvuze induru ngo uyivuze uri kurasenga, uze umvirize ikintu kiza kiba muri wewe. Yesu ashimwe. Nta kintu kimwe ndababwira kitari mu ijambo ry'Imana. Ni giki cyakijije Batimayi gusemerera? Niki cyatumye inzitiro z'Yeriko zihomvomvokera hasi? Niki? Induru.
ikintu cyose ijambo ry'Imana rivuga kujya muri Yeremiya ijambo ry'Imana rivuga ngo mumpamagire abagore bazi kurira. Buye nawe ubwiye ko natwe bw'abagabo mu maso ya Kristo turabagore. Hari amasengesho nkeneye ko Imana yishura mu buryo munyarutse. Ndarondera amarira nkayarira. Bana kujya ku mwana shera. Yes. Nta musi numwe nigeze ntabona Imana muri ivyo bihe. Twese kumara gukangaye. Uwa gatatu. Akanyoni kironkeye inzu. Komeza. Intamba yironkeye icari. Akanyoni kironkeye inzu, intama yironkeye icari. Lindira gatoyi. Ako kanyoni gashobora kuba wewe, iyo ntamba ishobora kuba wewe. Bavuze ngo akanyoni kironkeye inzu. Mana ndakanyoni karonse inzu muri wewe. Uri kurivuga ku iyo Zaburi. Wayigize gwa intamba yironkeye icari. Mana ndi intamba mu maso yawe. Nararonse ubwugamo. Kai personaliza. Ku murongo wa 4. Hahigwa ababa mu ngoro yawe. Hahigwa ababa mu ngoro yawe. Man, nta kindi kinezera, nta kindi kimpimba nukuba mu ngoro yawe. Zaburi uri kurivuga ko uyigira gwawe. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Bazokwama igeso bariko baragutazira. Ku murongo wa 5. Hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Aya n'amajambo wivugako. Ni kimwe Paul yavuga ngo mwivuge ko amazaburi. Man, ndagushima ko inkomezi zanje zihagaze muri wewe. Iyo nkomera ni kubera wewe. Iyo nkomera ni kubera icyo wakoze. Ukavyivugako. Ivyo bintu bigutwara ahantu. Mugabo manza uheze gatowe. Hahigwa abafise mu mitima amarango aji Siyoni. Ku murongo wa 6. Iyo baciye mu mwonga witwa amarira. Iyo baciye mu mwonga witwa amarira. Timana ndikonca mu mwonga w'amarira. Ariko kubera ko inkomezi zanje ziva kuri wewe. Kubera ko ndakanyoni kironkeye inzu. Ndi ntamba yironkeye icari. Kamarango yanje. Hallelujah. Ko ndiko ndaca muno mwonga w'amarira. Ngiye kubahindura ahantu h'amariba. Amarira yanje agiye gucika amariba. Amarira yanje agiye gucika amariba. Kandi umviriza, hari ukuntu ubundi uri kurasenga, hari ijambo uvuga, ukumva ko iryo jambo riremereye. Ukumva ko iryo jambo indani muri ryo, igihe warivuga, hari ikindi kintu cari kiriherekeje. Uhava wihuta. Ubundi ngere bimeze, iyo turiko turasenga amasengesho agira efficacité mu buzima bwacu, na efficience. Nuko hari ahantu ugera, ukahamara umwanya, ugacubura hazirikiwe gatoya. Niba gakarero ugeze ahantu uvuga ngo mu mwonga w'amarira bahindura ahantu h'amariba, ukarishyiramo kandi iryo jambo, ukarishyiramo kandi iryo jambo, ntimutinye gusubiramo ico mwavuze. Mwisi y'imwe muri repetition attire l'esprit. Muri ko muranyumva, ntutinye kubivuga. Hatebe wumva umengo biriko biragabanuka cyako kindi. Uko ariko dusenga. Ashaka kumeza avuga ngo imvura ihambika iki? Imvura y'intasuro iwambika imigisha. Iwambika imigisha. The rain also covers it with pools. Imigisha kuvuga na mariba. Amen. Ani amazaburi uri kurivuga ko. Ndangiza. Sura handi mu banyefeso. Mwivuge ko amazaburi muri respect no protocol. Muri ko murasengera muri mpemu. Amazaburi uyahejeje ikice gikurikirana n'igiki? Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampemu. Hinge gato. N'indirimbo. Ahaje bavuze ngo hymns, hari indirimbo yazikaza mu mutima wawe. Icya gatatu yo buze spiritual songs. Indirimbo za mpemu. Indirimbo za mpemu ni indirimbo turimba muri mwe utamenyekana. Mwige kuririmbira muri mwe rema shesekot vria serina no beya sovaria se. Iyo ndirimbo ubundi ntibaho mugabo ndayishizeho. Spiritual songs. Muri imbere muri mpemu. Muri ko munavyumva. Hari kindi bavuga singing and make melody in your heart. Kubera iki iyo abacuranzi bariko baracuranga hari akaririmbo batarakaririmba baririmbye just melody yako tukiyumva ko kanca wumva induru mu bantu. Kubera iki melody ni kimwe bakoresha mu ijuru. Mu ijuru hari ama melody kandi ama melody atandukanye. Hari melody z'umunezero. Uyu munsi music igeze ahantu yarateye imbere kujyo hasigaye hariho aba musiciens bakora therapy muri music. Wewe nimba wumva ugomba kwiyahura bacamufata umuntu kubera ko ntashaka kumviriza umuntu umwe aza kumubwira bitandukanye n'ivyo we yamaze kwishiramo. Bacamujana ahantu hari abo ba musiciens bakoresha music mu gukora amatherapy y'abantu bagaca bavuza sizerizo zose. Nk'akaro nk'umuntu ababaye
kame mu muntu ababaye ivyo ntaco vyomufasha biramukanga ariko umuntu anezerewe atasimba hejuru agaca Pascal anezerewe ibi biracanye n'umunezero wiwe ariko umuntu ababaye akeneye iki akeneye akamelodi gatoya hari akamelodi yo bakavugije ivyo nivyo nashaka none ubona ko umuciye munezerwa ni melodi y'umunezero muriko muranyumva nico gituma burya musique spirituelle ari gihe utabukeneye ikindi atarakumviriza aya mamelodi hari amamelodi yo gutazira Imana atarimwe amajambo hari gihe nkenera kwicara nkaca ndazishiramo nkaca nambara casque bagacuraranga gusa usanga narize usanga nahezagiwe usanga narambaraye kubera yuko ayo mamelodi hari ahantu akonekta na melodi y'umutima wanje